mu gihugu abasuma ari bafise ijambo, mu gihugu aba bandi ari bo bafata ingingo ya nyuma mu bintu bimwe bimwe, burya biba bigoye yuko ivyo uvuze bishobora kugwanywa ngo bikunde, kuko ikimenyamenya kugira ngo ivyo bigwanywe hari ibintu bishika kuri bitatu bibanza gukorwa. Erega nakubwiye iyo abasuma bandi bamaze gusumvya inguvu leta nivyo bishika, mugabo haragera igihe abarundi nabo kavuga bati onanase, niko zama bigenda ku isi hose. Kuko abari bashizwe imbere bafise itegeko ry'ukora neza umunyagihugu. Iyo batamukoreye neza mu buryo bumwe canke mu bundi, umunsi umwe baramubwira bati we ntitugukeneye. Ntiturabona president ariko nyene icubahiro ni watwumva kino kibazo turagifise, muzoduha akanya kugira tuganire, mudusigurire neza, dutahure abarundi batahure ibintu bigenda neza. Casoar TV. Ndabahaye ikaze abakunzi ba Casoar TV, turi mu kiganiro iwacu, murabizi neza ko ari kiganiro nkuko twabibamenyesheje, tuganira na cyane byinshi bitandukanye kubijanye n'igihugu cacu, kubijanye n'iterambere ry'igihugu cacu n'ibindi. No musi rero turi kumwe n'umutumire wacu witeka G.Rufyiri, arongo yishirahamwe Oricome, ishirahamwe rijejwe kugwanya novuga ivyo byose bihuri by'igiturire, haba ku gituriro cy'igihugu canke mu madepartement atandukanye kugwanya igiturire muri rusange. Niwe turi kumwe uno musi, turaza kuganira ibitari bike na cyane kubijanye na vision igihugu cihaye umwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 kuba igihugu cifashe n'igihugu camaze gutera imbere muri iyo myaka. Rero no musi tugiye kurabira hamwe mbega tuzoshika kuri iryo hangiro igihugu cihaye bimeze gute. Uno musi igihugu cacu kiracarimwo novuga abantu bamwe usanga banyonyeza amatungo y'igihugu, uracibonekeza abantu nabariya anye tubona baba bagenda basaba ibiturire, ukeneye akantu bakabanza kugusaba n'ibindi. Eske igihugu tukimeze gutyo, abantu rundi tukimeze gutyo, bizoroha kushikaho? No musi rero nivyo tugiye kurabira hamwe n'umutumire wacu, turamuhaye ikaze. Murakoze kudutumira. Mumeze neza? Yego n'amahoro kwe. Ego umwumvise ikiyago cacu tuza kuganira uno musi, muri umwe novuga mu barundi wihaye iryo hangiro ryo guhagararira uburundi mu kugwanya igiturire, mu kuvuga amabi yose akorerwa abantu biciye muri ico giturire, ugasanga iterambere ntiriba n'ibindi. Uramaze imyaka itari mike utahutse mu Burundi, mbega kubona ushitse mu Burundi hari impinduka imaze kubaho kubijanye n'igiturire? Bwa mbere no kubanza kumenya ico no kwita kwiba, gusahura, kurya igiturire. Hari imvugo rero zikunda kuvugishwa nawe numvise uko urayikoresha, ngo kunyonyeza, kunyonora. Ivyo ayo n'amajambo yazanywe n'abasuma bagomba gukoresha imvugo y'ukorosha, nkuko umengo kurya igiturire ni ikintu kiri torere, ni ikintu umuntu yogira. Mugabo bavyita gusahura, niryo jambo ryumvikana. Ababikora no bakitwa babandi, abasuma. Oya abasuma n'imvugo yoroshe, basuma nibajya biba mu mazu, biba ku isoko, bakora mu mifuko. Mugabo bo bitwa babandi, bamwe bitwa barusenyanzugi. Bajya abantu rero basahura amatungo ya leta ari barusenyanzugi n'ababandi, n'abantu bafise umwina urenze. Umwina n'umuntu ameze kujya kwisiha, isiha yiboroshinga itajisha, ikibisuka itarima, ikiba impuzu itayambara, isiha. Bajya abantu rero babandi b'umunoho, abo bantu burya n'abantu babi cyane ku gihugu. Abo bantu rero barya ibiturire. Abo rero kandi ntibiba ngo kubera abakenye, oya, iyo batunze canke iyo bakenye bo n'ababandi gusa. Abo rero nibo dufise benshi mu kino gihugu cacu, ku buryo abo bantu bari mu gihugu kwiyumvira ngo urashobora guteza imbere igihugu, ivyo ni nko kurota umuntu ahagaze ku murango nk'izi saha nyene. Nakubajije ikibazo, waratahutse mu Burundi, ku basanzwe babakurikirana mwari mwaragiye murava mu gihugu murasubira muragaruka, muza mufise iryo hangiro nyene ryo kugwanya ico giturire canke abo babandi n'ibindi. Mbega kuvushitse
hariho changement wabonye yoba yarabaye impinduka ubwa mbere twebwe naho nari naravuye mu gihugu nkagenda ivyo burya nivyo mwabonye mugabo jewe ndakunda kugenda kenshi hanyuma kandi kuva mu gihugu cyangwa kutavayo burya birafise imvo icankiri iba yabitumye hanyuma kuba naragarutse nivyo ndamaze nk'imyaka 2 ndi ngaha uko twakora n'ubu niko dukora nivyo kubera ico no kwita contexte global hari bimwe bimwe byarahindutse mugabo nivyahindutse ku buryo rusange kubona rero kuvuga ngo byarahindutse mu vyugwanye gito byateye imbere ivyo ntibishoboka kuko uno munsi twebe tubona yuko ivyo dukora turabikora mugabo basuma nabo tubona baduza inguvu kuko twebwe mu vyo dukora turafise ivyo dukora nk'amashira hamwe mugabo hari ivyo leta nayo igomba gukora nka leta kandi tuvuze leta nabo twashize imbere bahembwa amatagisi n'amakori kugira ngo twebwe tubaha ivyiyumviro nabo bashoboye bakore ico bashinzwe mugari tubasubirira uti mwebwe murakora nk'amashira hamwe kugira ngo mugwanye ico giturire ariko nubwo mukora abasoma baracahari baba bamwe wavuga nyene biba baracahari uno musi leta y'u Burundi yarazanye imbono idasanzwe no musi ahari hose barahitubwira iyo mbono ko mu mwaka wa 2040 u Burundi bwo bari igihugu cifashe ndetse kikaba ari igihugu cyamaze gutera imbere cyane mu mwaka wa 2060 uno musi abantu benshi bariko baragerageza gukora impande zose kugira ngo dushike kuri iryo hangiro mugabo ndafise ikibazo nk'umwe mu basanzwe bakurikiranira hagufi ubona bizokoroha ko dushika kuri iryo hangiro hakiriho abo bantu babasuma abo babandi twebwe dufata yuko bidashoboka yuko dushobora gutera imbere abantu bakiriho kuko nta na hamwe ku isi igihugu cyateye imbere kitafashe ingingo mwirya mbono jewe mbona ko umengo muri leta sinzi ko ari ukuyumva cyangwa kutayemera burya barabivuga ko mesoroga mugabo wogenda kubabaza umwe genda basabye ndazi ko mutarabana muri abantu bashobora kumenya ibintu n'ibindi muzo batubarize muti nimutubwire ijya mbono ama objective nuvuga zijya nkingi zitanu zigize ibirimwo jewe ndazi ko abantu bake cyane bazobikubarira babivuga nk'indirimbo basanzwe bari muri leta kandi basanzwe bari muri leta ntavyo bazokubwira benshi uti nimumbwire zijya nkingi 22 kuko ajya manu zijya nkingi 5 zigizwe nico no kwita intumbero cyangwa objectif 22 no kuvuga rero zijya nkingi zitanu iya mbere ivuga ibijanye na engagement de leta ari byo birimo nk'ibi turi kuvuga vy'intwari bereye vy'abakozi bakora neza vy'ubutungane bukora nico no kwita gouvernance muri rusange gouvernance politique gouvernance économique intwari bereye mu vya politique intwari bereye mu vy'ubutunzi intwari bereye mu vy'imibano gutyo ivyo nivyo twita engagement de leta hagaca hazi inkingi ya kabiri ariyo twita kuduga kubutunzi cyo twita efficacité économique hagaca hazi inkingi ya gatatu ivuga ico twita redistribution des ressources no kuvuga ubutunzi bumaze kugwira buca busabanganywa no kuvuga umurundi wese agashobora kuronka ikintu ashobora gukenera no kuvuga ikintu ca mbere babanza gukora no gusatisfaiza bimwe bitari 4 besoins fondamentaux de l'homme no kuvuga ashobora kwivuza bitagoranye agafungura bitagoranye akajana umwana we mu ishuri bitagoranye gutyo ibintu byose umuntu akenera ikindi novuga ca kane ni nkingi ya kane niyo twita écologie et patrimoine culturel durable ivyo navyo muravyumva nibijanye n'ibidukikije nibijanye n'ibivita ngo climat ibijanye n'imico n'ibindi ivyo navyo no kubiteza imbere kuko navyo birafise akamaro hagaca haza rero inkingi ya nyuma ya gatanu yitwa partenariat fructueux no kuvuga ibi vyo kugenda dufashanya n'ibindi bihugu ivyo vyose rero bumvije izo nkingi zikomeye nari kuja no kwajya kuri za ntumbero nisa mu objectif 22 mugabo nusha sanga bitwaye umwanya munini ariko ikibazo kihari nuko muri leta babivuga ubona ko babivuga
nka slogan mugabo batabivuga mu by'ukuri nk'abantu nk'ibintu bigomba kuba mu migambi yabo. Ikindi novuga kw'ivyo hari icyo twita twebwe préalable ibintu by'intango bituma uyu mugambi ushoboka. Igihe cyose muri leta bazoba batara barumva yuko igiturire kubanza kugwanywa, ivyo ntibishoboka. Iyo nico twitwa préalable. Préalable ya kabiri, igihe muri leta batazoba barabona yuko abamilita b'umugambwe uri ku butegetsi atari bo bagomba kugira ikibanza ca mbere mu bintu vy'igihugu, no kuvuga abahinga, no kuvuga ko umuntu agomba kuronka akazi wese mwibi byo gushira mu ngiro ibi vy'imbono agomba guhabwa akazi bivanye n'ivyo ashoboye, akaba evalué, agasuzumwa bigene yakoze biviciye muri mwe twita contrat de performance. Mugabe igihe umuntu uzobukimuha akazi kubera yirutse, kubera umugambwe, kubera inkoho canke kubera yabushikaniye kakabahasha ivyo nibindi, mugabo navuze ko ivyo gwanya giturire kiri ku ruhande, mugabo ndiko ndavuga ibintu bijanye n'akazi, gukora ku muntu kumuha akazi kubera ko abishoboye, ivyo bintu bizoshoboka. Ico nikigira kabiri nibaze gomba gukogwa. Ikigira gatatu nuko les postes politiques na poste technique bigomba gutandukana. Twebwe ubu uya byose biracanganije. Ivyo bintu rero n'urudubi bizogora cyane ko dushobora gutera imbere. Ikigira gatatu no kwita ko ari kigira kane nibaza ko kija mu préalable bimwe vyitwa vy'intango, nuko ubutungane bugomba kuva mu minwe yakagwi kaba kari ku butegetsi. Ivyo iyo bitari uko usanga kenshi bigora ubutungane budakorera bose. Nta muntu w'umunyamahanga azakuzana umutaye mu gihugu azi ku mutaye w'ubuzucunyuruzwa, ntibishoboka. Eka ivyo byose biva ku butungane n'inzego zikora mu buryo bugaragara. No kuvuga haba kimwe bita séparation des pouvoirs, no kuvuga ubutungane bw'akazi kabwo, inama y'amateka igakora akazi kayo gutyo. Inzego rero z'igihugu zigomba kimwe bita efficacité institutionnelle, kigomba kuba efficace kaboneka. Ivyo rero n'umunsi n'ukuri ntabihari, n'ibintu biboneka ko tabihari. Usanga umuntu wese akora, none umukuru w'iwe ntiyirwa aravyidogera we nyene. Urumva ari igihe ibintu kimeze gutyo, kwiyumvira ko iyi mbono ishoboka nukuri ntibikunda. Tuba turiko turarota duhagaze. Umuntu ashobora kurota mugabo ukasanga ariko arota hagaze kandi bidakunda. Ariko biragoye no musi niturabibona bivanye n'izo mpamvu zose wagiye uravuga. Ariko izo ni nke muri nyinshi, hariho nyinshi cyane novuga mugabo izo ni nke muri nyinshi nashobora kuvuga. Ariko uri kuraraba muri rusange ni vyiza yuko mu buzima busanzwe natwe bw'abantu biba bikenewe yuko kugira ngo ubone ejo hawe ube ufise imbono. Uno musi iyo mbono twarayihawe, mbe ubona ko uno musi ibyo byose wavuze byohinduka turashobora kuhagera? Kugira ngo tuhagere ubwa mbere twe barundi bituvako cyane abatwara umugambi utwara urugira ukwiza imyaka hafi 200 uri ku butegetsi. Jewe rero nguma nibaza none iyo mbono kwijubu mwiyo myaka yose kandi kabata kuko programu mukuru w'igwazana ayikura mu mugambi. None kandi nagenda babwire iyo mbono umukuru w'igari kwiyamamaza cyane natwize twumva avuga reka sinzi ko nuko ntari mu gihugu mugabo ivy'igihugu narabikurikirana. Rero ikintu kitumvikana nukuntu ibintu biza nko kumengo bikoretse va mu kirere burya niyo ngorane. Ntimwibagire harabaye vision imbono y'ubunge n'Uburundi buzaba bwifashe 2025. Haraba n'izindi mbono nyinshi, harabaye ico bita PND, nukuvuga imigambi y'imyaka 10 ubu uyabahetse kuyihindura. Biragoye cyane. Je ndabona ko hari kibazo kijanye n'ibintu byo gutegekanya planification. Ku bisanzwe planification yari isanzwe kuba mbere kugira ngo ibintu tuze kubishikamo bimeze neza. Ariko no munsi tuve gatoyi kuri ivyo bijanye na niyo mbono. Uno musi mu Burundi wavuze yuko baba suma bahari, baba bandi babasenya nzugi bakihari. No musi turabona hari abantu bamwe usanga baba bandi bivye amatungo y'igihugu. Turabona amabarabara amwe agakogwa amabarabara ntazohere, tukumva hari amabaraje kanaka, hari amabarabara kanaka vyabaye. Abo bantu bikaboneka hayelma yuko
byabonetse neza ko batwaye basahuye ibyo bintu ariko nyuma ugasanga nta kintu ntigikwirikiye ngo wamunahanwe cyangwa asubize y'amatungo mbega wowe nko kubgawe usanzwe ugwanya ibyo bintu byose uharanira kugira ngo igihugu kigende neza nta giturire ntaki ubona bobo abo bantu mu gihe ibyo bintu bikimeze gutyo bizodushikana kuri bwa Burundi bweje dukeneye mu gihugu abasuma ari bafise ijambo mu gihugu aba bandi aribo bafata ingingo ya nyuma mu bintu bimwe bimwe burya biba bigoye yuko ivyo uvuze bishobora kugwanywa ngo bikunde kuko ikimenyamenya kugira ngo ivyo bigwanywe hari ibintu bishika kuri bitatu bibanza gukorwa ubwa mbere ubanza kugwanya ikintu bita enrichissement illicite gutunga bitagaragara wakuye ubutunzi mu gihugu umuntu ashaka gutunga imodoka 10 uzi ivyo akora ngena ameze akagira amazu 100 uzi ivyo afise uzi ngena ameze mugabo uyu muntu nta muntu wazopfa mu budget mbega ivyo bintu wabikuye hehe akadakorera leta ivyo rumva rero ico ni kibazo ca mbere ngamwa kino gihugu hari itegeko ryagiyeho ryo kugwanya igiturire mu ngingo yagiye 20 yo kuva ku 29 gushika ku 35 ivuga ko abantu kuva ku mukuru w'igihugu gushika kugera gutunganya amafaranga ya commune bimwe bita trésorier communal bateza kwerekana ubutunzi bwabo iryo tegeko ryagiyeho mu mwaka wa 2006 imbere yuko baje mu mabanga nayavuyemwe acavyerekana kugira ngo bamwe bajeje gusuzuma ingene abantu batunga cyane cyane bakorera leta bagira ivyo baherako muri leta baranse kugeza nino saha iyo mbono rero nishoboka ivyo bidatanguye ikijo ni cyambe gira kabiri hari itegeko ryagiye mu 2008 bavuga ibijanye no kugwanya branchement kuvuga kweza amafaranga bivye mu busuma baca bagenda kuyeza bagaca bayashira mu migambi bakubaka ibitaro bakubaka kabiri hariho n'abaza gufasha imfuvyi mugabo bakabigira bariko banyegeza ibintu byavuye mu bwo bandi bakora ivyo tegeko ryaragiye mu bisanzwe muri banki nta muntu afise uburenganzira bwo gushiramo miliyoni 200 utabanje kwerekana amafaranga wayakuye none ko babaza umushahara wabaza baziki n'ibindi bintu tunze hirya no hino ivyo nta rumwe bikora mu kino gihugu nukuvuga rero inzego zari zagiyeho zo kugwanya corruption mwarumvise brigade anti corruption barayifuse sinzi ko ivyo mubizi none mwe mwumva ivyo bikihari wumva kugwanya igiturire cyo shoboka gute nibishoboka ndafitiye ngira ikibazo cy'amaziko kuri ico onye uno makenga murakoze kunkozora ciyengira amakenga kuri ico muhejeje kuvuga uno munsi itegeko riravuga yuko buri muntu wese agiye mu mabanga yo kurongora igihugu gushika kuri wa mu trésorier wo mu commune watubwira abwirizwa umunyabigega abwirizwa kwerekana ayo matungo ariko niba yerekana balance nkamwe nkishira hamwe musanzwe mu bigwanya ivyo bintu mubivuga ko iki twama turiko turabandikira twama turiko twandika vyaranse mwijambo rimwe vyaranse urumva mu buri leta baradandaza bose n'abadandaza nabibabwiye n'abawo mudafere urumva iyo mbono ikinkambamye ya mbere izogira nayo ni yabo babandi kuko urumva iyo abantu bamaze gukomera n'iteko niba rikigira ifise ijambo none ntibivuga mu bibazo shingiro genda usome mu ngingo ya 95 ibibazo shingiro urabicivuga ivuga yuko umuntu wese umukuru w'igihugu cegera ciwe umushikiranganje wa mbere abashikiranganje n'abandi bantu bose kugira ngo bari muri leta canke bayikorera kugira ngo bagiye mu mabanga bateza ko baza kwerekana ubutunzi bwa mugabo vyaranse none iyo ibwirizwa shingiro ritubahirijwe tuzoguma muri bino bintu cyane bizoherera gute nemagaze kwishira hamwe ryawe no naho bigora mugabo urumva hariho ingingo ya 39 bw'inzo shingiro ivuga yuko umurundi wese afise itegeko ryo gukingira itunga ry'igihugu si umukuru w'igihugu si umushikiranganje se wonyine baje kukingira twese ibwinazo shingiro rabwo burenganzira n'amasezerano mpuzamakungu bwasinye bora nico gituma wowe uri kurabivuga nyandiko ndabivuga twese tubivuga bajye batwara rero bafise itegeko une obligation morale et juridique yo kubahata kubahiriza ivyo bintu igihe batabikoze rero twebwe turafise uburenganzira kubabwira tuti mwebwe buriko burakora nabi igihugu kuko bahembwa amakuru n'amatagisi bari hajya n'amakuru n'amatagisi abanyagihugu bahembwa nico gituma tubivuga tuguma dusemerera
kubisanzwe ati munyagihugu wese dukurikirana uruhara rwiwe ariko kuri ico hariho abanyagihugu bamwe bamwe usanga baba bavuze nk'abo bantu ugasanga bababonye bagiye kubavuga mugabo ejo haguhanwa wa wundi yiba ugasanga bigarutse kuri wa muntu erega nakubwiye yabasuma manze yababandi bamaze gusumbya inguvu leta nivyo bishika mugabo haragera igihe abarundi nabo kavuga bati onanase niko zama bigenda ku isi hose kuko abari bashizwe imbere bafise itegeko ry'ukora neza umunyagihugu iyo batamukoreye neza mu buryo umwe canke mu bundi umunsi umwe baramubwira bati we ntitugukeneye wavuze yuko nuruhara rwa twese mbega ku kijanye n'amategeko joco uno munsi ubutungane mu Burundi kuri ico kibazo nakubwiye ko ubutungane ntacu ivyo navuga ko ari amategeko hatangura ikintu bita volonté politique ivyo amategeko navyo biraboneka neza yuko uno munsi amategeko ari ukwari amategeko ameze nabi n'ibintu biboneka mugabo naho yoba hari naye hari ntiyubahirizwa ivyo nuko vyumva ndetse ndaguha akaroro k'amategeko haravuga yuko kuva mu mwaka wa 2006 avuga yuko abantu bose bagiye mu banga y'igihugu batsa kwerekana ubutunzi bwabo ntivyasa nukuvuga rero nkuko dukunda bivuga iyo mu gihugu abasuma babanze gusumbya inguvu leta biragoye cyane ubutungane bukore kugira ngo bije mu ngiro ubutungane mugabo uri hahandi nyene mu bisanzwe je nibaza ko ikibazo mukwiye kubaza president muzo murondere mukimubaze niwe nyine ushobora kucishura nayo jewe ubutungane rega ndiko menye ubutegetsi yo bugugariye ubutegetsi bwugariye muri muco twita regime presidentielle president rero ni wafise urufunguzo rw'ivyo bintu byose n'umugambo twara bien sûr murakoze dusozera Margaret nubwo ntiturabona president ariko nyene icubahiro ni watwumva kino kibazo turagifise muzoduhakanya kugira tuganire mudusigurire neza dutahure abarundi batahure ibintu bigenda neza ariko dusozera nk'uwihaye iryo hangiro ryo kugwanya igiturire mu Burundi biciye mishira hamwe Oricome ibintu urabona muri rusangi ntibimeze neza kandi franchement biragoye ko tuzotera imbere uno munsi jewe nkeneye kuja kurondera karanga muntu itangwa kubona nkabanza kuriha amafaranga yo kugira ngo shore gushikira umutegetsi kanaka umuntu kuja kwa muganga kugira kurengana atanga amahera ibiki nibumva tugeze novuga mu bintu biba biteye ubwoba kubera igiturire uno munsi umuntu aragenda agakora ibarabara akarikora nabi amahera yandi akajya bikamera gutyo ejo hazogera igihe dusange twisamburiye ko no mu nzu zacu tudandaje amasahani n'ibindi bigenze gutyo wewe rero nk'uwihaye iryo hangiro ryo kugwanya igiturire uno munsi wabivuze neza ko bitoroshe gushika kuri ya mbono kubera ko ico ni kimwe novuga muri kumushinge uzotuma dushika mu gihe igiturire kikimeze uko ntibizokunda niki ubona cari gikwiye gukorwa kugira ngo mbese na nyene icubahiro niyo bari karatwumviriza yumve yuko abarundi bafise ico kintu gikomeye cyo kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro ariko niko ubona cyo gukorwa kugira ngo twese tuzoshobore gushika kuri iryo hangiro na cyane twimirije amatora kandi twese turabizi neza yuko buri myaka 10 kwiheze kuva Burundi bwikukira hama hari ibibazo bivuye ku binjyane za politike cyane cyane aho abantu baryana kugira ngo bamwe bahave ndahaje urumva rero abantu makino gihugu bitwa bamva have ndahaje nge nanje na president hora bivuga wenyene igihe rero ibintu bimeze gutyo urumva barahava abwira ati have nanje nze gusahura niko twe tubibona murabona nk'ubu kuva mu mwaka kuva mu 2015 urabona ibibazo twagiyemo tugiyemo kubera ivyo bintu nyene by'ibibazo vya politike nuno munsi nk'ubu tumaze imyaka n'imyaka tutagira igitoro tutagira isukari tutagira ibinyobwa vya brode bikwiye ibintu vyose bikenera amafaranga y'agaciro uno munsi mu gihugu nta bihari rero tube turabwinukiye gukorwa ca mbere nuko abantu batwara bakwiye kuva mu rudandazwa kuko bunye no bazoshobora no kwikonsantra kuja kw'ivyo bintu birabe vy'igihugu ikigira kabiri nuko abari muri leta bo kumva ko aribo bazobazwa ibintu biriko birakorwa nibo bari responsable ntawo ndari responsable ivyo rero nibaza ko ari ikintu ncumvikana nibamara kuva ko ari responsable rero nibafate ibi bintu biri mw'ijya mbono no muri accord d'arusha ko ibujya bivugwa biri muri accord d'arusha biri mw'ijya mbono biri no mu yandi madocument yakozwe batubwire baduhamagare twese tubikorane ubu nubwo atose turimwo butembaga twese turatembagarana ivyo ntagire uzokwihenda twarabonye mu bigo byinshi none uno munsi burya Kongo uko imeze
uko u Rwanda rwabaye igihe rwari ko rurabamwo ihonyabwoko igihe Somalia urabona ingene imeze Sudani murabona ingene imeze ereka burya ivyo bintu vyose agiye giturire ntikiri kure y'ivyo bintu iyo abantu hamaze ko akagwi k'abantu kagomba kwikumakumira ko ibintu vyose igihugu gica gihenebera umunsi wacu usanga catembagaye abantu bose barorera none nk'uno munsi uburundi bufise ideni hafi amamiliyaridi ashika hafi 6,000 près de 6,000 milliards de dette tugenda mu bintu byo gukonsoma gusa tutariko turagwiza umwimbo abandi nabo kibuga usanga abantu batunze gusumvya leta ivyo bintu jewe ikintu mbona mu kino gihugu no munsi urabona usanga aba individu bariko baratunga ugaca usanga umugambi utwara uri kuratunga mugabe igihugu kiriko kirakena murumviye logique ivyo bintu rero tukabikaba umengo ni ibintu bisanzwe ivyo si bisanzwe ibihugu vyose vyakoze gutyo vyahuye gutembagara rero ko twarose imbono iyi mbono nije imbere hanyuma abasuma bafata ikibanza cabo mugabo igihe cose abantu bazotunga ntihagire uwo baziyo bakuye ubutunzi abantu bakeza amafaranga bijya twe branchement ntibikaba nk'ibintu bisanzwe ndababwije ukuri kwiyumvira ngo imbono izogera ko turaruta duhagaze nico nibaza murakoze yego nuko rero kuba ariko baradukurikirana nibaza ko mwavyumvise ibyo twaganiriye mu kanya gato yarafise tumusabe ikindi gihe azoduha kanya kayagure jewe namaniteguye murakoze yego nuko rero tumushimire nibaza ko mwavyumvise abarundi muri ko muradukurikirana canke basanzwe bari muri leta ni vyiza yuko igihugu tukibamwo buri muntu wese afise uburenganzira bwo gushikira ikintu ciwe byoroshe canke bwuko kuko ivyo byose bikorwa y'amabarabara y'abibiki n'amataxe yacu nkuko yabitubwiye ni vyiza yuko rero bikorwa neza kugira ngo natwe bitugarukeko niho n'igihugu cacu kizotera imbere ndagushimire cyane nizigire ko abo mwavuze bavyumvise ari cyo bahinduye bakwiye guhindura kugira ngo bizogende neza gira umugisha nawe turavyizeye ko turavuze icizigiro ego murakoze cyane ndabashimire mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana mu kiganiro iwacu tuzoza turabagezaho n'ibindi byinshi bitandukanye kubijanye n'igihugu cacu bye bye Casoar TV. We want the words. The solution of all trees.